hakuru hanini reka mpanda mutera intege reka mvuge ati kuraje mu kazi nabandanya arashoboye hageza hama ikindi naco jewe numva umenga nosaba indirimbo ziwe za mbere zari zifise amavuta akiziririmbana nabashanera gutyo nabandi zari zifise amavuta navuga ati nta kuntu yoza araririmba mu kuririmba agashiramwe amajambo amwe muri ziya ndirimbo za mbere ibintu bibiri Lolilo no musaba abona nk'ubu ntagikoresha ibiteramo wagira ibirori rumva nkaho bituma abantu benshi baca bamwibagira kandi yari umuririmbyi w'amavuta umva twari dumukeneye gose ko yosubira akazaratuzanira ibyo birori bishasha kazaragira amakoseri kuko nuwacu turacamukeneye musanzwe nico novuga yongera ronde nk'indirimbo ishushe nka dafoyo kabisa gishaka nk'uri zine zizotuma zamuka gusumba nkuko yari kabisa Lolilo yari yakoze umuziki mwino ego ndabona wakajije uri ku majob ikigenda fresh ashabuke kweli wewe basanzwe bakwita gute neza na neza nyawe twa Fabrice uvuka he Gitega usanzwe ukunda umuririmbyi wawe nga mu Burundi Lolilo ego bishi tugahura na Lolilo nikihe kintu wo mubarira ku ruhande rwa ibintu nka bitatu ubona ko wo mubwira n'ivya waje no mubwira nkamusaba nyene agatera imbere bishitse amanatwa abafanza nyene akatwibuka gutyonye akaza nyene nkano nyene mwisita akadukubitira agapera tukaryoherwa ewana ibintu nyene vyinshi cyane ubu murahuye neza na Lolilo wogyoherwa gukubitiye kapera ego vraiment ego kize amahirwe yo kuvuga nawe nko kuri telefone wo vyakira gute je no vyakira sawa ko no mubazo nyene ibibazo hama kamenyesha nyene nkaryoherwa ko ewana ndavyifuza gose tugerageze kumurondera kuri telefone kugira muvugana nta kibazo kweri uri tayari kuvugana nawe fresh ego kwizere ko utaduta hasi no kumuririmbyi wawe oya basi je ndamubaza tubaza uko nivyisi nyene kumubaza bishize ukamurongoza kuvyakira gute muvuganye yo je ndishima gose ukubera ndamuramutse nko ari umufanza ego indirimbo ya Lolilo ukunda cyane ni yahe kurusha izindi ya je ndakunda gitari kweri cisha muri gato ugira ati umutelefone twumva n'inguvu ari nyinshi gitari canje tantararara uganda kumve tantararara gitari tantarara nagubutse tarara gitari telefone ugira ukora umutsi wavuze witwa Fabrice ego Fabrice ukunda Lolilo kurusha abandi bose ego uramaze kuja muri concert ya Lolilo nayo ndajamo kubera ibibazo by'agafaranga nkuko wonye bukine ni hatari ego ariko wojyoherwa umunsi umugiye muri concert yiwe yego vraiment nojyoherwa cyane watangiye kumufana Lolilo kuva ryari 2015 nyene tanguye kutsino nyene narumvise indirimbo itaba rero vuga aro ya ndakumva je nkaba ndumufana wawe kuyashaka kutamusa utera imbere nk'umuzinga kweli aro kusinda kumva udugije akadi aro gira gucorere impanuka ya Jende mufana wawe nkabashaka kuramutsa nyine utera imbere ko indirimbo zawe sana turazikunda gose ewana yuririmba ndakumva neza nkumva ndohotse ku mutima byinshi nyene ewana indirimbo zawe ndakunda ndifuza no kukubona kwanza uze udutera agapera ya nibindi byinshi kwena nifuza kubona keshi ego uzoze kudukubitira ikirori nyene nko onye ewa ndagukunda gose birenze urakoze sa ya alo sawa ya jena goma ndamutse umusheri wawe ayo arahavuye gatonya kureko nakubishaba uburi umugore wa Lolilo sawa umubyeyi vraiment ko ndamukunda nkunda indirimbo ziwe nagomba kumutera intege nashaka ko tuvugana cyane na rimwe n'ijwi ryiwe washaka ko muvugana yo ariko arasize telefone kuri charge agiye gushora umwana none Lolilo icyo nashaka kumubara nashaka ziya ndirimbo za kera zafume azisubiramwo uze kumumbariza
indirimbo za kera turazikunda cyane tuzazisubiremo. Sawa. Sawa, ubutumwa bwanyu ndabumushikiriza. Sawa. Okay. None ndakubaze. Wamubyaranye abana bangahe? Ndani abana babiri. Babiri. Sawa. Ibitwa nde? Iwa mbere yitwa Ingabire Shalom na so, wa kabiri yitwa Ingabire Sawar na so. Sawa sawa, nico nashaka kumenya umunshikiriza ubutumwa. Okay. ntubabone ukubeshi n'abataxivera ariko hariho abafise impano nk'iya Lolilo mugani bataronka ingene bagira bayisohora kubera iki uburyo ari buke. Rero nkavuga ati nka mwebwe mwaje kumenyesha amakuru mwo mudushikirira mukaba mutubwirira yuko kukanga hariho abana b'igihugu bafise impano nabo nyene babuze batera intege mu mugongo kugira nabo bagira aho bashitse nk'ahashitse. Urumva muramutse mumubariye hirya yejo ngira ngo yoza nawe aratugendera nawe akagira icyo agizente inyigisha duhaye nawe akagira icyo agizente icyo adukuyeko. cyane ko Lolilo ari muri legend urazi icyo ari cyo. Legend bisigura umuntu wakuva kera yakoze kuva kera se arakuriye abandi azi byinshi aratahura abafana icyo kandi mwumvise yuko bamwe bashoboye kuronka inyubako yo kuvugana n'umugore wa Lolilo baramubaza aramwisha nuko bamaze kwitahura bazi ko bari ariko Lolilo abashaka kumenya abafani biwe mwipfuza iki nikiye kintu ubona ko atari karakora ubona ko uwo musaba ko agikora. Mbo nkaje nk'ico novuga mbona nosaba hakuru hanini reka mahenda mutera intege reka mvuge ati kuraje mu kazi nabandanya arashoboye hageza. Hama ikindi naco jewe numva umenga nosaba indirimbo ziwe za mbere zari zifise amavuta akiziririmbana nabashanera gutyo nabandi zari zifise amavuta navuga ati nta kuntu yoza araririmba mu kuririmba agashiramwe amajambo amwe muri ziya ndirimbo za mbere byofasha cyane gose zari zifise amavuta agasubira ku murongo nka mbere. Hama nkavuga ati kuraje indirimbo za kera zari zifise amavuta ariko kumburi hariyo wakunze kurusha iyindi niya mbo ni nyinshi sinozivuga ngo imwe gusa hariyo yaririmbye mu Giswahili bari kumwe na Shanera nyene mugane jewe sinzi Giswahili kanene mugane narafashe gatoyi niko dushaka Shanera wanitosha Shanera wanitosha gushiremo gatoya wituririmbira iri mu mayikute tigushimire cyane bazi je mu bisanzwe je ndakunda indirimbo mugane vraiment sindi muririmbye mugane kimwe gusa ndakunda indirimbo kandi ndazikunda vraiment mugane je nkunda kuririmba. Shehe ni yaje shehe nakuwaje Sawa fresh ari kumeze neza safi uri mu Islamu wiwaje narinzi nabonye ubwanwa narinini twayaze about kuri Lolilo umuririmbyi w'umurundi yakoze kuva kera bikora neza harabaronsa inyuma yo kuvugana n'umugore wiwe baramubaza ibibazo arabishura niki ibintu bibiri wo musaba Lolilo muhuye n'ivyayo ibintu bibiri Lolilo no musaba abona nk'ubu ntagikoresha ibiteramo ngo agire ibirori rumva nkaho bituma abantu benshi baca bamwibagira kandi yari umuririmbyi w'amavuta. Rumva rero twari tumukeneye cyane ko asubira ku rubuga kugira abantu bose tugume tumwibuka nkaje kuva nkiri umwana natangiye gukura nka Lolilo ari umusani agezeho bakiririmbana na bashanera. Rumva twari tumukeneye gose ko yosubira akazaratuzanira ibyo birori bishasha kazaragira amakoseri kuko nuwacu turacamukeneye. Turabona mukorera kuri parking hamwe vyoshika tukabazanira Lolilo ngaha ahanye naha mukamwibariza ibibazo mwo vyakira gute? Tukavyakira neza cyane. Tubitegure tumubazanire. Yego. Muri tayari tuzane Lolilo? Yego mecha. Ubu butumwa burabushikira muri tayari ndabazanira Lolilo ngaha kuri parking. Cyane gose kabisa murete. Lolilo banakutaka wana. Tumuzane. Yego cyane. Ndabemereye yuko nani? Simba. Ndabemereye yuko jewe MC Andy ntandwi isigaye ntarabazanira Lolilo ngaha mu mubazi ibibazo byose mushanye. Turashimye cyane gose. Lolilo umeshanisikia nafikiri wafana wako akana uravuga ngo bakafiri nyene ibintu kamenga rikaracoza kandi umusani ntacoza yaragahevye kanje kajya rero romba sike Lolilo ndakwibutsa ikintu kimwe Lolilo aheruka kuvuga kwijwi giwe ati mama we kuko mama we yari umukristo
papa wiwe yari umuyisilamu. Okay, yarigeze kuvuga ko jewe ndemera Yesu Kristo, ndemera na Allah ni Imana mu Cyarabu, yemera abayisilamu akemera n'abakristo kuko yakomotse mu muryango w'abakristo n'abayisilamu. Ni kuvuga kuri papa wiwe n'abayisilamu, kuri mama wiwe n'abakristo, kandi kugira amenye kuririmba yavyigishijwe na mama wiwe mutoya yaririmba mu makorari. Ni kuvuga yuko kajya kantu yaragahevye we yemera Imana nkuko twemera Imana twese. Ubutumwa kuri Lolilo rero ni byiza kwere ko yagahevye kubera kajya karamukura ku bantu kurarabona hariho nyine abisilamu bavuga ngo abantu b'abakristo ngo nabakafiri. Urumva niyo ririmbira abisilamu gusa. Urumva rero kajya kantu niko kwere katunye umenga abantu bamwiyumvira nabi. Gusa ni kugaheba nyene hama agorora ibintu nyene ko turamwemera kuva kera. Nta kandi kantu uwo mutuma nawe nkuko abandi badusavye ko twona muzana akabashikira nga nawe kandi akamo mutera nakandi kamo no mutera nyene yoza nyene hama tukaganira n'abandi bantu nyene nivyo bibazo nyene akavyumva tukanamumenya nyene nawe akatumenya. Musanzwe nico novuga yongera ronde nk'indirimbo ishushe nka dafoyo kabisa gisha nk'uri zine zizotuma zamuka gusumba nkuko yari kabisa Lolilo yari yakoze umuziki mwino minsi kabisa uvumye kandi ushemeye mugura abona ubunye sineza kabisa muziki yiwe ije dafoyo kabisa irafise isano n'izine z'ubwa mbere yakunda kuririmba kurabona irakubitanye ukayumva kabisa kandi ifise no clip yibonye kabisa ku masanamu urabona vraiment ko yari yemeye kabisa nyene gusumba yaririmbira mu Ruhorande yindi bimama twi kabisa Lolilo dafoyo kumbure twashaka turirimbe gatoya ko ntayonzi kabisa niziye dafoyo kabisa manganda kubesha dafoyo ni ndimba ya dafoyo ya Lolilo iyeshasha Ama Romeo iyo Ama Juliet dafoyo ntabwo yitwa dafoyo yitwa Romeo et Juliet meshe sawa imbere gato naje nakaririmbye gato ntayonzi kabisa uyizi gato agatushirize gato nguyu hindu agoda for you sinzokureka uno musinitaye kugufira miye no kurufu umpobera umfumbatira utandekura wenje marikia wangu tabia kipenzi changu furaha ya moyo wangu agoda for you kamarame you go down for me kama Juliet agoda for you kama Romeo. Big up sana Rizo bro, asante sana Lolilo, ubutumwa bwagushikiriye ku bakunzi bawe. Merci beaucoup abo twabanye neza mu guteramishana no kuyaga about musani wacu w'igihugu niyo nzima na Sor Salom aka Lolilo Simba Ntare Chambara Burundi. Merci beaucoup kuba mwadukiranye. Thank you so much. Remember ugira subscribe, like, share na comment kuri Ndaho TV. MC and kuri micro niwe yamabaza nibiryoshe ku mwanya wose yamari updates. Nimwibagire kugira subscribe, nimwibagire yuko twama dushima Imana nidushoboza byose. Tuyaze n'abantu bigacamwo na Imana iba yaduhuje nabo. Turabashimiye buri kimwe mu rumwe yose akadusupportinga mu nzira zose zishoboka. Merci beaucoup, bye bye, ciao ciao.